Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Amakuru n'amakuru agezweho muri uyu mwanya kandi yihuta ntuze kuyacikwa muri CNL vyongeye guhindura isura. Aho uherereye hose ndagusaba kugira ntuze gucikwa abo dukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Sangwa kaze kandi ntuze gucikwa naya araza kugaruka ko biriko bivugwa cyane mu gisata ca politike. Ndaguhaye ikaze wowe udukurikira kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 Myandagaro 2023 mushinga amateka Marie Macre ntaco bakivuna ajejwe abakenyezi ku rwego rw'igihugu mu mugambwe CNL niwe yagenwe mugwi ugizwe na bamwe mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe CNL bemewe n'amategeko agenga uyo mugambwe mu mwaka 2019 ngo abe ararongora vy'imfata kibanzo yo mugambwe. Umugwi usigura ko kwiyo ngingo ayifashe wisunze ingingo ya 39 y'amategeko ngenderwa ko y'umugambwe CNL. Iyo ngingo ikabifashwe ngo mu ntumbero yuko ibikorwa vyo mugambwe bibandanya yafashwe kandi kubera ko umunyamabanga mukuru wo mugambwe yanze kurongora vy'imfata kibanzo mugambwe CNL ngo nkuko yabisabwe n'uwo murwi hisunzwe ingingo ya 49 y'amategeko agenga umugambwe CNL hamwe n'ingingo 38 y'amategeko ngenderwa ko yo mugambwe nyene mu ngingo uwo mugwi washize habona ku itariki ya 4 mu Kakaro 2023. Yo nayo ikaba yanahagarika mushinga amateka Gatoni Rwasa mu mbango yo kurongora uyo mugambwe. Umurwi rero wafashe iyo ngingo mu vyo usaba vyihutirwa harimo ibikoresho vy'umugambwe CNL bitegerezwa gukoreshwa n'uwo yagenwe ngabe ararongoye vy'imfata kibanzo umugambwe. Ivyo navyo bisabwa Agatoni Rwasa hamwe n'umunyababanga mukuru wo mugambwe. Kugeza ubu rero ntaco Agatoni Rwasa yari yashikirije. Reka rero tubagezeho ivy'iryo tangaza kubamenyesha amakuru ku buryo bw'idonido ririmo izo mpinduka wadashigikiye Agatoni Rwasa boba abakoze ndetse n'icabiteye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose edushikiriza. Ndaguhaye kaze. Itangazo rya CNL kubamenyesha amakuru tangura rigira riti: twebwe abagize ibiro bikuru vy'umugambwe CNL dushize umukono kuri ritangazo turaje inshinga n'iyubahirizwa ry'amategeko y'igihugu nayo mugambwe CNL bigamije kubaka umugambwe wiyunze kandi unywanisha inyankamugayo ku nzego zose ngo twisunze ingingo y'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe CNL yo kwigenekezo rya 4 mu Kakaro 2023 hagarika umushinga amateka Gatoni Rwasa mu banga y'umukuru w'umugambwe CNL no kuwuserukira imbere y'amategeko. Twisunze kandi ko umunyababanga mukuru umugambwe yamenyeshejwe icese ingingo yo kuwa 4 mu Kakaro 2023 mwibutsa ko mu gihe umukuru w'umugambwe atahari kumvo zitandukanye ari w'amategeko aho uburenganzira bwo kurongora ikiringo mfata kibanza mu ntambuko ya mbere. Kandi ngo twisunze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe abicishije kubimenyesha makuru no ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko adashobora kurongera ikiringo mfata kibanza kuko bitegekanijwe mu ngingo ya 49 y'amategeko ngenderwa kuri mugambwe n'ingingo ya 38 y'amategeko ntunganya mugambwe. Twisunze kandi ko inyifato n'ingendo y'uwahora arongoye umugambwe CNL bijuragiza abanywanyi bikongera bikabandanya kubi urwanko n'amacakubiri mu nzego no mu banywanyi b'umugambwe. Ngo turavye ko igihengeri cuko ikibanza c'umukuru w'umugambwe kigaragara hakongera ko uwo ategerezwa kurongora ikiringo mfata kibanza yemanze ko atavyo ashoboye. Ngo turaje inshinga no ko ibikorwa vy'umugambwe bisubira gutangura hisunzwe inzego z'amategeko y'umugambwe CNL vyemejwe mu mwaka wa 2019 no mu kubahiriza ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hagarika ibikorwa vy'umugambwe CNL igihugu cose ikongera igatomora icokorwa kugira amategeko yubahirizwe. Ngo turajwe inshinga kandi no kugarukana indero mu kubahana ordre et discipline mu nzego no mu banywanyi b'umugambwe. Ngo twifuza gutsimbataza uburongozi bwiza mu ntwaro rusangi kandi ishingiye ku mategeko n'umugambwe. Ngo dusanze kandi dushinze ko
Icambere, umunyamabanga mukuru w'umugambwe adashoboye kurongora ikiringo mfata kibanza yisunzwe ingingo yo kwigendekezo rya 4 mu Kakaro 2023 nkuko tubisanga mu ngingo ya 38 agace ka kabiri mu mategeko ntunganya mugambwe yerekana ko mu gihe umukuru w'umugambwe atakihari kumvo zitandukanye umunyamabanga mukuru ari we ahagarira ibikorwa akongera akarongora amanama yisasa ridasanzwe mu rwego rw'ibiro bikuru vy'umugambwe. Muri ico gihe ngo twisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganya mugambwe dushinze ko aca asubirizwa muri ico gikorwa n'uwusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe. Uwo nawe gushika no munsi akaba ari umwubahwa mushinga amateka Maria Makurata ntaco bakimvuna asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Ica kabiri, kuri ivyo vyose ngo dusavye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatsa amabanga bosubiza badatevye ibikoresho vyose vy'uburongozi bw'umugambwe. B, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu biro bikuru vy'umugambwe agiye kurongora ikiringo mfata kibanza yitura adatevye ubushikirangano vyajejwe harimwe kwirikirana uko imigambwe yemewe n'amategeko ikora mu Burundi. Asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru vy'umugambwe rwemejwe n'ikoraniro kaminuza ryo mu mwaka 2019. Ivyo bikorwa ngo vyobera ku ngoro nkuru y'umugambwe hubahirijwe ingingo yategetswe n'ubushikiranganje mu rwandiko rwabo rwo kwigenekerezo rya 2 Ruheshi 2023 mu ntumbero y'uko ibikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cose. Se, ko inyankamugayo z'umugambwe CNL tuguma dufatanye mu nda no kurikanura kugira ntihagire ikidusamaza n'uwoza adusubiza inyuma. Bigiriwe Bujumbura ku itariki ya 14 kwezi k'umunani 2023. Abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bateye umukono kuri rino tangazo naba abakurikira: Honorable Bernard Ndayisenga asanzwe ari umunyabanga mu biro bikuru ajejwe umutekano yashize ko umukono. Bandi bashize ko umukono Nestor Girukwishaka n'umunyabanga mu biro bikuru ajejwe imigenderanire no gufashanya. Hari Honorable Terence Manirambona umunyabanga mu biro bikuru ajejwe kumenyesha amakuru. Honorable Pirate Niyonkuru n'umunyabanga mu biro bikuru ajejwe imigambi n'ikigega. Honorable Godebert Atungimana umunyabanga mu biro bikuru ajejwe imibano n'indero. Honorable Marie Makire ntaco bakimvuna umunyabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Honorable Felix Mpoziriniga muhanuzi mu biro vy'umukuru w'umugambwe. Honorable Paul Hakizimana muhanuzi mu biro bikuru amabanga mukuru. Honorable Berkimas Mbanye murongoye umugambwe CNL mu ntara kama ya Imbo Omirwa. Honorable Zeno Bigirimana urongoye umugambwe CNL mu ntara kama ya Kirimiro Mugamba. Iryo rero nivyo biri mu itangazo CNL. Abantu 10 boba basohoye bashigikiye ko Agathon Rwasa asubirizwa. Gakaba rero yasubirijwe na Marie Immaculée ntaco bakimvuna irajejwe abakenyezi ku rwego rw'igihugu mu mugambwe CNL. Hari byinshi rero bishobora gukurikira iyi nkuru tukaza kubageza ko rwose mu gihe Agathon Rwasa agize ico ashikiriza kuri ico kibazo cyo kumukura mu mabanga, dore ko bamuvanye mu mabanga ariko we ntiyavyemera. Ndetse no mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano bukaba bwaratangaje ko bunatomora neza ko bashigikiye inzego zashizwe ko muri 2019. Ihinguriro Fabre Metal rivuga ko ryiyemeje guhingura ivyuma vyinshi kandi bitagira utunenge. Jean Emile Tusho arongoye ihinguriro ry'ivyuma Fabre Metal avuga ko ihinguriro arongoye rifise ihangiro ryo kuzokengereza mu mashine kugira bahingure hagati y'amatoni y'ivyuma 7,000 n'ibihumbi 8 ku kwezi, mu gihe bahora bahingura amatoni ari hagati y'ibihumbi 3 na 4 ku kwezi. Lydia Marlene Ndabashika hajejwe ubudandaje muri iryo hinguriro menyesha ko bazokora neza ivyuma vyo kubaka bimeze neza kandi vy'ubuziranenge. Bashaka ko ivyuma bifise utunenge vyohera mu Burundi. Ni nyuma yaho ikigo BBN kimenyeshereje ko hari ivyuma vyo kubaka canke ferabeto usanga bifise ubuziranenge, aho mbere hari n'ivyasubijwe inyuma bigeze ku mupaka w'ibikobero bivuye mu gihugu ca Kenya. Ikigo BBN casavye ko amahinguriro yo mu Burundi nka Fabre Metal na Musumba Steel yo kongereza inguvu kugira ngo akureho iyo ntambamye.
hari igihengeri mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha ngo ntigiteye ubwoba ku buryo kitozibirwa mu gihe leta iheruka kuduza amahera itegekanya gukoresha mu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 ku rugero rungana n'imiliyaridi igihumbi z'amafaranga y'amarundi. Batari bake bakiyumvira iyo ayo mahera azova kuko isanzwe ifise igihengeri c'imiliyaridi amajana 7 hamwe n'ideni ry'imiliyaridi amajana 4. Umuhinga mu vy'ubutunzi akaba n'umwigisha muri kaminuza Gilbert Niyongabo arahumuriza abarundi bo ko mu itegeko rya leta ifise ukuntu izoririha. Mu kiganiro catunganijwe n'ishiramwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olokome kuwa 14 Myandagaro 2023, Gilbert yagize ati igihengeri si ikintu kitazibirwa izokiriha kuko kigega ca leta kizoba kiri hejuru bawihaye uburenganzira bwo gushobora kuzoronka amahera yo kuzibira ico gihengeri. Nushobora kunanirwa no kuriha imiliyaridi amajana 7 ufise imiliyaridi ibihumbi 4 ngo leta izorihira iyo deni mu kuduza imigambi hamwe no kuduza amakori n'amatagisi ngizoriha ideni ariko ibandanya isaba n'irindi. Kubwiwe ngo igiteye ubwoba nuko itegekanya ryo kuduza amahera leta izokoresha ryadugijwe gihutihuti ko yari kuba yadugijwe buhoro buhoro imbere yuko duza gushika kurwo rwego. Gabriel Rufyiri we abona ko iryo duzwa ry'amakori n'amatagisi rizogira ingaruka mbi, kavuga ko leta yari gukura ayo mahera ahandi atari mwiduzwa ry'amakori n'amatagisi canke bigakorwa ku batunzi kuko ngo bizogira ingaruka mbi ku mibereho ya misi yose umunyagihugu muto, agateye akama abarundi kugabanya ingene barondoka kuco kurondera ahandi hova amahera yo kuriha iryo deni. Umuhinga akaba yishuye hagoye kuko amadeni ya leta ngo ni leta nyene yariha mugabo ngo leta ico ishobora gukora no kuraba ko umugambi yateguye ishobora kushira abasanzwe bafasha Uburundi bakawuterera. Ndabakengurukiye cyane banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ngusabe kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone ni butari wafyondako bukene kubisangiza abagenzi habe. Turaza kubana yande makuru tubashikiriza impinduka zakozwe mu gisagara ca Bujumbura. Imana bahezagire.